umutwe ku nzu rimwe irya kabiri yaraguye hasi kandi baciye bugura batwara kuva bazabwiye gudohora. Yesu ashimwe. Umumarayika w'Uhoraho ajagaje impande zose z'abamwubaha akagira gute? Sinzi umuntu umwe yigeze kubwira umunsi umwe yabiguze humva abantu byose n'ukumva sinumva mugabo sinzi ico yarampowe umwe mukajya gahungu ibyo kigira kandi nitwohura kagafata mu izosi kakanumura kacana hasi nta mumarayika afise sa nta mumarayika afise. Abubaha Uhoraho turarinzwe, abubaha Uhoraho ntuzokubwira ngo ndakwije uzumve tese n'iboko yawe utereraho umuntu nawe nyine hari igihe rusiyi urwaye uwo munsi mbega ntibibaho. Yesu ndashimye. Haruguru kuri 6 havuga ngo uyu mugorwa yaratakambye Uhoraho aramwumva amukiza amarushwa yiwe angana gute? Nibanga rero kuba ushobora kubutari bwamenye ngomba ndaguhishurire kano gatondo urabe kuri mu mugabane canke mu nzira y'abubaha Uhoraho. Numara kubaha Uhoraho ivy'ubukene ivy'uburushwa ivy'amagorwa ivyo sivyo Imana iraba. Imana iraba uyubaha gusa. Muri ico gihe izobwira uyu mumarayika ati uyu muntu ibi bintu bivuga guteko kandi bizoca bigenda uko nyene. Yesu abahezagiye. Ndabifurije kubaha Uhoraho. Bangahe bifuza kugendera mu nzira yo kubaha Uhoraho batabare. Yesu abahezagiye twunamike amaso dusenge. Nyami wacu Yesu turagushimiye urukundo rwawe dukunda.